Turabakiriye ubwira kandi mu gikorane cyo guharuka empower to impact. Ubu ni umunsi wa gatatu dutanga icyo gikorane. La grande finale azoba ari dimanche. Twaronse umwanya wo kuganira ku bijanye sikonovuga ngo ubuzima bw'inyenyeri. Umunsi wa mbere twavuganye ingene umuntu yongereza umuco w'icaka ciwe. Umujene ari mu kibanza ciza cyane cyo gutahura bijanye no kubicaka mu runganwe rwawe. Narababwiye uko umuco w'icaka cyawe wongerekana niko ibikorwa vyawe bigenda bikora ku buzima bwa benshi. Ku munsi wa kabiri twavuze ibijanye n'ibishobora gutuma inyenyeri yawe izima. Nduvume ngo nohera gatoya kuko navuze ibintu bitatu mugabo na developye kimwe ndabica ku ndengana. Ibijanye n'umuco w'inyenyeri birafitanye isano, biri hafi cyane n'ikintu twita amasezerano, les pactes canke les alliances. Muri bimwe bikunze canke byanatuma n'Imana, nta mwanya dufise twaye kubisoma muri Ezekiel, biravuga ngo inyenyeri zawe ntizoba zicaka. Imana ikavuga ngo I will darken your stars. Ivuga ngo inyenyeri irashobora kugabanywa umuco, mugabo cyane kanshi bihagaze ku bijyanye no kungene umuntu yitwara mu bijyanye no gutahura ibijyanye n'amasezerano abantu muri nose, kuko birakonekta cyane n'ubuzima bwacu bwo kubinyenyeri. Hariho ikintu uyu munsi shaka guhagarara ko cyane, ni kubijyanye gishobora gutuma ushobora kurekupera inyenyeri zawe zibwe. Mvuze inyenyeri mutahure les différentes grâces Imana ishaka ubuzima bw'umuntu, aho Imana igenda yugurura bimwe bimwe. Hari abafise ubuntu batazi ko bafise, ariko igihe Imana ibwexpose abantu bakakubona nkuko Ajereka yavuga mu yindi version yindi. Ariko hagati aho ndashaka gatoya tugenda mu gitabo c'abami ba kabiri igice 18 ku murongo wa 19. Second Kings, abami ba kabiri 8, abami ba kabiri 8:19. Haravuga ngo mugabo uhoraho yanka guhonya abayuda ku bwa Dawidi umusavyi wiwe. Soromo kandi mugabo uhoraho yanka guhonya abayuda ku bwa Dawidi umusavyi wiwe. Imana ntiyanse guhonya abayuda kubera ikindi, hariho umuntu yayibere imbogamizi. Imana mu Cyongereza yavuga ngo but the Lord didn't want to destroy Judah for he has made the covenant. Nabwiye ibijyanye n'ubuzima bw'inyenyeri buri portion y'ibijyanye n'amasezerano. Icatuma Imana ividashobora kubikora, ubundi murabizi ko Imana ishatse gukora yagikora. Mugabo hariho umugabo yitwa Dawidi, ubuzima bwiwe bwari inyenyeri mu runganwe rwiwe. Nabwiye inyenyeri ifise amadone prophétique, vyatuma Imana idashobora gukora ico yagambiriye gukora kubera uyu mugabo. Hariho umuco w'ivyaka no muri nosi bishobora kubuza Imana gukora ibyo ashaka gukora nubwo yari yagambiriye kubikora. Nkaca mvuga kino kintu, nimba Imana itabishoboye gute Satani azoshobora kudetruiza urunganwe rwawe igihe icaka cyawe kiriko kiraga? Dawidi nivyakunze ko Imana ikora ico yashatse gukora, kubera ko ico yari ari. He was a star, a shining star.
Imana iduhe ba Dawidi muri kino kibanza bahagarika imigabo n'ibigambi y'umugwanizi kuba kurunganwe rwabo. Ibi birashoboka cyane gose. Haleluya. Reka gatoya ndabapresent kandi ibijanye nani maparametre y'inyenyeri. Genda itanguriro igice ca 49. Iyo udatahuye ibi turiko turigisha, ico ubuzima bwawe ushobora gucika, ico ushobora kuba. Urazi umutima w'ino conference nuko habaho abantu bashima Imana kubona warabayeho, mugabo kandi hakaba n'abantu batigera bicuza kubaho kwiwabo. Sitwa muneka nimva muri kiro kibanza kuko ivyawe ntibigarukira kwiwe, birafatanye n'uwundi muntu uzi cyangwa utazi. Your ministry y'abajene bari muri power to impact. Narababwiye ndi mu gikorane cy'abamama hari ivyo mba nditeze, ndi mu gikorane cy'abapapa hari ico mba nditeze, ndi mu gikorane cy'ugwaruka hari ico mba nditeze. Ndakeneye kumva amen y'ugwaruka ruzi neza ko gwaje muri kiro kibanza kugira ngo gongereze umuco w'ivyaka vyabo. Urashaka kumpa amen meze neza muri kiro kibanza? Aha, hari umuntu gato yashaka duceko. Ndazi ko kenshi mu ishuri rya SM cyane ndamaze kudevelopa personality yiwe cyangwa personage yiwe, mugabo nifuje gatoya kubaha gato nubwo atari byo nateguye uyu munsi. Mugabo urazi hari abantu bagenda bakiremesha, urumva iyo yavuze nzohashika ni vyiza kubivuga, mugabo kuhashika naco n'ikindi kintu kindi. Sigene kuma ugwaruka shaka kwibatoza kirikare kuko nani nabitojwe nk'ikiri mutoye. Kutaba umuntu gusa aririmba amasezerano, bivuga ngo barapfuye bapfana amasezerano. Isezerano ry'Imana kugira ngo urishikemwo, I'm telling you the truth, utegezwa kuzobiricuya. Nta numwe yashitse amasezerano y'Imana bishitse gutyo nyene. Nico gituma imyaka yose Abisirayeli babaye mu gihugu cy'amasezerano, nivyo cyari igihugu bahawe nk'ingabire, cyari igihugu gitemba amata n'ubuki, ariko kukibamwo bagihanwa igihe cyose bama bariko baragwana intambara. Ukuri ku buzima bwacu bumeze. Ubuntu bw'Imana ntibutugira abanebwe, ubuntu bw'Imana butugira abahizi bo kwama igihe cyose bariko barakiranira yaba ivyo basezeraniwe, ivyo bamaze gushikako n'ivyo bakeneye guhamvya. Numva amen y'ugwaruka muri kino kibanza gwatawe neza kari inyenyeri muri kino gihe. Hallelujah. Ruben, you are my firstborn. Uyu n'umuntu yari inyenyeri. Nababwiye buri muntu wese yavuze avukana inyenyeri. Kandi inyenyeri umuntu avukana irafise ico ibitse cyangwa itekeye muri yo. Ndavye ubuzima bwose nkene kumenya amazina yiwawe, zashobora kwitegeza inyenyeri yiwawe, nkashobora kukubwira ivyo ukungene bimeze. Vyose Imana yabishyize mu kintu cyitwa inyenyeri. Ni representa ivyo Imana yakoreye mu mpiso, ico twita eternity. Kuko ico umuntu aza kuba hano muri nosi sico aba amaze kuvuka, ariko ni icyo ryibagera mugeneye ataraza hano muri nosi. Numva menya message muri kino kibanza. Iyo habaye iyo desynchronisation, iyo hatabaye novuga uko guhuza kw'ivyo Imana yateguye n'inyifato, umusiza kubabwira ibijanye n'amatitude y'inyenyeri. Abantu bataye ku buzima bwabo ari inyenyeri hano muri nosi. Ico ubwizwa kumenya no gutahura. Hallelujah. Hallelujah. Hari gitabo mu gihe kizosohoka kiri mu vyo navyo nyene turiko turafinaliza. Ni gitabo citwa 7 ways that destroy kings. Ico na chance juste kubwa abantu bitwa karabarongozi. Inzira zishe abantu. Bimwe muri ivyo ni kudasynchronize. Ivyateguwe imbere y'igihe rero nivyo ugenda ucamo ku munsi ku munsi. Hariho quote nakuye ahantu kare, numva no yibasomera gatoya, iravuga ngo the map of your future is drawn by the footsteps of your present. The map of your future, igicapo cha kazoza kawe, ico ushobora gucika muri kazoza kawe, gicapwa canke gishigwaho n'intambuko uri kuratera uyu munsi. Nta muntu umwe yabonye bipfuye kuba. Imana yacu si mu magicien.
hari ivyitondegwa. Uyu musi ndababwira kimwe inyenyeri zo mu runganwe rwacu zikora nk'ikosa, gushaka kudeplasa amabone y'abakera, gushaka kuzana ibindi bintu. Listen, uko Imana ikora ibintu yarabikoze. Biravuga ngo ninde abaza uhora ngo ivyo ukora nibiki. Sinahisemo umbere umuvyeyi, Imana niyo yamuhisemo. Sinahisemo iri shengero ryaramisemo. Sinahisemo umuhamagaro waramisemo. Sirika abandi ko nabwira bakomeje ko ndavuga. Hari ivyitondegwa. Kana ndumviriza witwa Duncan William, umugabo ndamukunda cyane. Yarakavuga the difference between anointing, amavuta, itarukanye hagati y'amavuta nico twita imitamana. Abantu bashobora gutsindira amatitre, mbwa bashobora gutsindira umutamana uko ariko kose. Iki naco betete ngani kindi tuzobategura mu gihe kizoza. Mentors. Amen. Rubeni, he was designed, yari yateguriwe kuba ubwambe na mbere imfura. Ukuri Imana ibona umuntu nubwo wavutse uri umuherezi, according to God's mind, kuvyo Imana yiyumviriye uri imfura yayo. Numva meni imfura muri kino kibanza. Rubeni, he was designed, even if the vyari vyarateguwe kera, to be the firstborn. Iyo bavuze imfura sukuza ubwa mbere. Imfura ni responsabilité yo kwizegwa n'ijuru gukora ivyo ijuru ryokoze ariko rikabizeza wewe. That's to be the firstborn. Iyo umuntu abaye imfura yahabwa amabanga y'abandi. Umusi Elisa ahabwa kuba imfura, yarongoye batoya biwe, yarongoye abiga ivy'ishuri ryo kuvugishwa. Kuba imfura si bijanye na position uzamwo, kuko uza kuba imfura mu muryango kwa Yakobo ntiyabaye Rubeni, yabaye uwagira 11. Bivuga ngo imfura niyo nyenyeri ifise umutwaro w'ijuru ngaho inose. Itwaye icaka c'ijuru hano muri inose. Siko mareka mva muri kibanza. Ni gitutu tabishwe n'izuba. Ruben, you are my first. Ico ni kinyenyeri yawe ivuga my strength inkome. Urazi Imana ikiravuga ngo uri inkomezi zanje. It means ndakurungitse sinza kuba desu. I will never be disappointed. Ndabizeza ko ibintu babikora neza cyane. Ndazi neza yuko udashobora kwica ibintu uko koze uko uteguwe kuburi inkomezi zanje. Imana maza ico nokoze, you can do it. Urashobora kugikora nawe. Ikibitsi Imana ikiratuzana gutahura. Uyu munsi ivyo turiko turakora ejo nimwe muzo muriko murabikora. Ivyananiye abimbere yacu ejo nitwe tuzoba turiko turabikora. You are the strength. The child of my vigorous. Muchonse avuga ngo mukirundi avuga ngo ningombe n'ubuzibura bwanje. Mugabo raba rero pakti ya kabiri. Acavuga ngo wari akarenzo. It means ntukiri akarenzo. Hari ikintu watakaje. Muchonse avuga ngo you need New Living Translation. You were first in rank and first in power. But the first in rank. Rank bariko baravuga ama dimension. Bariko baravuga ingezo. Bariko baravuga amagrade. Listen. Hariho ibikorwa tudashobora gukorera Imana tutamaze kokipa ingezo zimwe zimwe. Ibi si bijyana kuba gusa warizeye umwami Yesu. Ushobora kuba warizeye umwami Yesu ukirukana daimoni ntigende. Siriko muri ko muranyumva. Bajya bahungu basikewa suko batirukanye daimoni. Mugabe cyatuma daimoni itagenda ntibigeze barokonesa ingezo aba bantu barimo mu buryo bw'imwemo. Hari gihe iyo ugiye gusaba isoko ahantu kanaka abakora ibintu byo gusumisiona, haranje gusaba marché bakakubwira ngo twereke capacité financière yawe.
mugabo iyo nikwe kuko barazi ko ushobora kuja gusaba ayo mafaranga ukayerekana ati nga mafaranga azokoresha umugambi, mugabo acakubwira ati genda utuzanire ibindi bitwemeze yuko ibi bintu maze kubikora. Kubera ko ibyo babituma ni kugira ngo bashobore kumenya neza yuko uko hari abantu ashobora kuba iso capacité financière mugabo adashoboye ku execute iyo marché. Siko muri commission ndiko ndavuga. Hari n'igihe bashobora kuguha isoko mugabo atari ko dukeneye uyundi muntu wo kugusupervisa kuko ivyo tugiye kwangaje ntidukeneye ko vyononekara. No mu buryo bw'imwe nuko nyene bimeze. Hariho ibintu bivanye nkoresha nino jambo n'urugezo many teker farsini wagezwe ku munzani usangwa nushize. Hariho urugezo ushobora gupimwa Imana kavuga ati uyu muntu nafise capacité nafise ubushobozi bwo gushobora kwizezwa ano mabanga. Siko muri commission ndavuga. Nico gituma Elisa kugira ngo ahabwe ujya mutamana. Mwibaza ko Eliya atari gushobora kumuha bakiva igirugari. Mugakurekeye umuhereye hakurya ya Yorodani. Nikora ko hari amatest yabwiza kubanza gupasa kugira ngo ademonte ko vyukuri uyu muntu azoshobora guhagararira shebuja wiwe ari we Eliya igihe atazoba gihari. Sinzi ko abantu fise muri kino kibanza bari commission ndiko ndavuga. Ibi ntibizanwa n'amasengesho. Gusa amasengesho arakenewe nivyo mugabo listen to me. Mwazo ariko niyigisha muri subsedinire muri veille. Nzoba ndiko ndakora kubijana n'ikintu cyitwa le surnaturel. Gutuma nshaka kopera mu buryo buri surnaturel mu buryo bwo hejuru. Mu byo za kuba ndiko ndabigisha le surnaturel sibijanye gusa no kuba uri umuntu afise ingabire. Hano surnaturel isaba umuco mwinshi cyane muri wewe w'ikintu kanaka Imana yashize muri wewe. Nico gituma rimwe na rimwe uzoza gusanga hari abakozi b'Imana iyo bari mu bikorane abakira cyane par exemple n'abantu bahumuka ivyo birazo. Uwitwa Charles Aginasare archbishop wo muri Ghana negeze kugira ubuntu bwo kumubona na wa mbere aguze igitabo ciwe. Uyo muntu yari impactinze ubuzima bw'iwanje. Mu bikorane vyiwe aravuga ati je ku bantu batumva no ku bantu batabona ivyo biroroha cyane gukoreka mu bikorane kubera iki aho hantu horoha cyane kuko umuco mwinshi niho uri. Mugabo gutere uwo muco uba no kubindi hakaba nabandi ugiye kuraba uzosanga ahantu ariho yexera cyane par rapport ya hantu. Siko muri commission ndavuga. Alors ibijanye n'izingezo birafata umwanya wama etape kana kugenda uracishwa ko Imana igendera ivari ubwizigwa bwawe. Imana igendera ivari wa stabilité yuha. Imana igendera irapima personality yuha. Imana igendera raba consistance yuha. Imana igendera raba uburyo ukora ibintu excellence yuha. Imana igenda ifata ibintu vyinshi ishira hamwe ari vyo biguha urugezo kanaka. Avuze rero ngo ubundi uyu mugabo yitwa Rubeni yari uwa mbere mu bijanye no kuba agiziki no kuba yokipa urugwego. Urugwego yagiye kurutakaza ingene mu nyuma yagiye kwitwara. Shaka gato ya kino kame mugene mucumvise. Ibi tuko turabivuga biraryoshe kumva mugabo kandi bimatanye n'ikiguzi gikomeye cyane. Bimatanye n'amosozi menshi. Bimatanye n'ubwenge bwinshi bwaguca imanza ku masituasi atandukanye agenda yipresenta ku buzima bw'iwawe. Hari Imana igendera abatuye umuntu namurungikiye kugira amufasha mugabo mu kumufasha ntiyamufashije uko nabishaka. Hari Imana izogwa n'ibindi tegeza kwironderera. Imana ikagenda iraguha amanota ansakitemo mikavuga ati uyu muntu ntiharagera ko yunguruzwa aje kurundi rugezo rundi. Aho naho urugezo rwose rufise umuco wago. Siriko muri ko muranyu umwaca tubibona gatoya sinzi kumwanza kudukundira. Garuka gatoya hagenyena mwaca mubwira ngo unstable as water. Unstable as water. Kimwe uyu munsi gikubita hasi ugwaruka. Shaka uyu munsi ko mumenya neza kandi mutahura n'ikintu cyitwa stability. Au fait gana sengeye umuntu umubiri wiwe ukora amaraso menshi kuruta ayo umubiri ukeneye. Ivyo bigaca bituma babwiza kumanza kumuvoma kandi umuravye si munini ya ntavyibushe cyane aranonze mugabo umubiri we ukora amaraso menshi adakeneye. Ivyo bigaca bituma amaze kumuvoma ayo maraso
kugira ngo bastabilize. Mugabo muri uwo mwanya batarayavoma yambwiye ati kugira ndyame babwiza kubanza kuntera morphine. Morphine ni namakarma ni vuga gute n'umuti batera abantu bababaye ku rugezo rwo hejuru. Kenshi n'umuti bakunze gutera abantu bafite amakanser. We nta kanser agira, nta kintu kimwe, mugabo umubiri we ukora amaraso menshi urenze ayo umubiri we ukeneye. Si kumuvusha ndiko ndavuga. Alors instability iterwa n'abantu bataba baragira umuco. Mvuze umuco mumbe cyane ihishurirwa no kumenya n'ubwenge kubijanye n'ikintu kanaka. Iki nico Yosefu yarushije Rubeni. Ubu normalement umuntu ari illumine mu buzima bwiwiwe n'umuntu azi neza indondoro y'ikintu, arabizi ko iki gitanga iki kigatanga iki. Muga dufise abantu benshi bari mu nzu y'Imana batazi yo bakoze iki ico gitanga. Nabwe n'ubwana cyane gose ko ubona ibintu biriko birakoreka ntumenye igituma biriko birakoreka. Ifango ikintu taramenya igituma kiba. Ico kintu uzoshobora gusaba kukiro producer. Ico kintu kizoba kibaye iyo ncuro imwe gusa. Ifango mani majambo ni tombora yabaye. Mugabe ikintu uzi neza yuko umaze kumetriza processus yacu, ico kintu uzoshobora kukiro producer. Nimba umenye akarorero ikikudugana kurundi rugezo rundi rwo guhabwa ubwiza ukeneye kubwa dimension sasa Imana kwinjizemo. Nifango ico kintu uzokiro producer no kukindi kizokwirikira bizogwa kuduga kandi ariko utigeze ubimenya ushobora kuzoguma hahandi. Nizo cyatumye Abisirayeli bazunguruka imyaka n'imyaka ahantu hamwe. Imana zibati imyaka mumaze muri ko murazunguruka kuno musozi irakwiriye kuko ntibigeze bamenya neza. Ikitu cyakubisa hasi Rubeni kutamenya neza iki gitanga kiri. I told you udashoboye kugira stability mu buzima bwa buri Kristo. Urazi the do's and the don't, nibiki bikogwa nibiki bidakogwa. Igihe cyose uzokwama uriko urubigwa n'umugwanizi agutware. Aro ni principe mfise kandi no mu gitabo naco nyene kizozoka iravuga yuko iyo utazi uri kuraje uzosanga undi muntu yagutwaye udashaka kuja mu vyandika. Hallelujah. Unstable as water. Uyu munsi mujana arumva neza. Mbabwira ikintu kimwe kuko nzi neza ico Imana yambwiye muri kino gihugu. Nubwo Joe Biden ubunyene yompamagara kambwira ndafise post kandi tazokubuza gukorera Imana muganda gukine muri Etats-Unis, sinoshobora kuvyemera. Hari ibintu twitimigisha muga biza kudusamaza mu kugumana urufatiro twahawe. Umujene akazi bivya green card akumva ntayo umugenzi wiwe fite yaronse ati ya mu mwaka uza nanje ni jewe yibagiye vyose amaziga ari karasengera, vyose amaziga ari karategura, vyose amazigihe ariko arashaka gushikako. Uri Rubeni, inyenyeri yawe ntishobora kwaka. Hari ikintu kimwe kameme mumbabari bivuga ngo abana b'umwijima canke abana b'umugwanizi baciye ubwenge kuruta abana b'umuco. Iryo jambo ryinjiye muri rimwe amahaya ritateye ubwo. Mwari muzi ko aya ma secte diabolique satanique aya ma société secrète, umviriza ikintu cambere bafise kibatuma inyenyeri yabiguma yaka uburyo uyu munsi ari iri kwiranazana n'umuco mu nzu y'Imana. Aho ivyo abapagani bakora ari byo natwe uyu munsi abana b'Imana tugomba gukora. Muzi impamvu bafise stability. Nta bariko barirukanga muga barafise agenda bariko barakorerako. Bari suri y'ivyo barimo, bari suri n'ivyo bamenye kandi buke bagenda bashika kuzini ntambo kuzini. Mugabo nibazo bakubwira ivyo no ni opportunité uravyumva y'ubuzi pour les jeunes, hein ni kungene aba jeunes umva bashika mu maheve yabo, bashika mu byo bifuje. Nagiye mu bita uyu munsi uzorabe ahantu hose abantu bahurira buke ntibarahisha. N'uyu munsi antikristo ntarahishura neza uwari we hano mwinose gusa. Hari imihema agenda akoresha, hariho Leviathan spirit agenda akoresha, hariho za Jezebel spirit agenda akoresha, buke agenda aseduiza abantu mugabo bakisanga bari muri programme kanaka. Uyu munsi riko zira penetra n'ibihugu.
iki kintu sinzi I wish yo nari nafise umwanya ukomeye munini cyane wo kuvyagura bukebuke hari ubukene budategwa mu nyuburize na Satani directement mugabo ari programme y'abakozi biwe kugira ngo bagirike bashobora guserviza benshi kuko iyo abantu bakubiswe na crise cyane gose biroshe cyane ko umuntu iyo agubwike na gupropose ikintu utaza gushamo ivyumviro byinshi umuntu asonje bakamubwira ati umviriza ubivuga ati ego gusa uzurabe niyo abantu bamaze igihe barakubiswe cyane n'ubukene bari muri chômage bafa kumuha ikintu ntende arasoma asinya humirije mugabo muri ivyo bintu asinye indani bashobora gusanga harimo clause mubwira ngo igihe cyose uzatugukeneye uzotwitaba ntabimenye wa mwanya wari crucial ijuru ryari keneye umuntu kumuduza bagaca bamuhamagara yaramaze gusinya yavuze ati oya bacamuzane ya article ati era bivyo wasinyiye benshi ndabazi gatoya iyo turiko turinstara ama program mu mashini yaje est-ce que bijya bintu byose turabisoma we bakubwira gusa accept I agree I accept gusa bakubwira kugira ubandanye bagufatiye aho nyene urakeneye iyo program kugira ubandanye just accept wemeye iki igihe kimwe haro jeune ariko ndakina kandi filime yigisha mugabo acabagera ahantu aba kano kan ndavuga sha aba bana b'umwijima kweri ako kantu bagacavuga ngo kari mu Congereza bango aya ma witch ndumurozi cyangwa ndumufumu muga kugira usura kuza kwindi etape ubwiza kugira ku gukomplete wonyene ukavuga ati I am bagacaguha bagacakugira nk'akarero ayena lion musa gacavuga ngo witch kame micerekana umuntu cyangwa icumu ashobora kuba umuntu ashobora kuba ariyo umuntu ashobora kuba ayena ni imfisi mugabo kame umuntu ashobora kuba umurozi kugira ubandanye no kuvuga ngo aya ma witch kandi ugacabandanye bagacaguha amanota ugaje Satani yigenderagira ibyo afatiyeko ashobora gufata ku kantu akagapresenta imbere y'Imana ati Imana none siwe yavyivugiye ugategwa ibitero utazi gituma uri kurabitegwa kubera iki kora uturutaga utira ko attention nico gituma iki kintu cyitwa stabilité ikintu gikomeye cyane gusa nk'umujene gishaka kugutuma inyenyeri yawe yamigiye cyose rikiraka nake cyatumye atakaza ubusamuragwa bwiwiwe raba Esau araja shonje mugabo Yakobo uyu nyene se uyu Yakobo aramubwira ati umviriza urashaka ibiharage mu busamuragwa bwawe kubera inzara yari afise ntarinze ariyumvira ibijanye no kubasamuragwa ivyari byo mugabo ibi vyamukuse kuba umuntu azoriha ikiguza atari kuriha bitewe niki bitewe no kubera ko atigeze amenya neza icari muriko mu mishoro ndavuga unstable as water tamubwira ngo you will be first no longer for you went to bed with my wife you defiled my marriage couch haramubwira ntukibaye bimwe byose twareko turavuga akarenzo uwambere kubera iki kora ko wahumanije uburiri bwaso n'uyu munsi arabajene bako barahumanya uburiri bw'abasi ibi vyakozwe mu buryo bw'umubiri mugabo uyu munsi bikorwa mu buryo bw'impwemo kwamvia icubahiro caso kwifuza ivyaso atari mu buryo bundi bwiza bisanzwe juste gusa ico urazi nasoma igitabo ca Dege aravuga kuba umuntu yoshobora kuba ari mu kibanza uri kurigisha akavuga ati ibi bintu iyaba yarijewe nari kuvyigisha neza ubaye Rubeni niko kwamvira icubahiro caso niko guhumanya uburiri bwaso gushaka umudiri hajya akoresha ngo you defile waradefiye gushaka guhangara urwego ruri hejuru yiwawe ivyo biragukorora wari wa mbere ukaba wanyuma abashana muri kino gihe bifuza ibintu binyarutse
mugana ngomba kubwira yuko arakaraka abaswahili ko bavuze aina baraka. Siri kumuri kumishoni ko ndavuga. Hariho inzira zaciwe. Pay the price. Hace. Siri kumuri ko muranyumva. Nico kituma Petero atavyihangana Simoni amubwira ati ndaguha amafaranga ngahe ume kuri ubwo bushobozi amubwira ati uragapfana amafaranga yawe. Kubera iki yashatse kudefia uburiri bwiwe. Imigani gice cya 4 aya nama principe agushoboza kugarda umuco w'inyenyeri zawe. Tugende bukebuke. Yemwe bana nimwumve ukwigisha kwa so. Emwe bana nimwumve ukwigisha kwa hanavuze ngo ukwigisha kwa savuga ngo listen when your father corrects you. Ofite uku kwigisha bari ko baravuga ngaha nuguhana bari ko baravuga ngaha. Come on church. Accept the correction of your father. Kuguhana simpaka kufata inkoni bakagukubita. Wambwiye nde yababwiye ati umviriza n'abantu bari bagiye gukora ibintu umuvyeyi atazi aca afata inkoni ati ndabakubita canke sindabakubite muga muce muva mu gitigi cy'abana banje bemeye gukubitwa kora ko abana bari bazi neza the benefit inyungu ziri kuba munsi y'umutamana. Iyo umuntu akiri umwana ntavyo ashobora kumenya mugabo hari ahantu ikirere cy'imuhemu kizobirekramo. Nico gituma avuze ngo listen when your father corrects you, pay attention and learn good judgment. Good judgment. Amahitamo ugenda ugira ku munsi ku munsi. Ubuzima bw'umuntu bigizwe n'amahitamo agenda agira ku munsi ku munsi. Nizo za ntambuko umuntu agenda atera ku munsi ku munsi. Ivyo bigiye hamwe nivyo biza kongereza umuco w'ishaka cyawe ukaba umwizigirwa mu kirere cy'imhemu. Abo bashaka ati uyavuze turumva. Abatemo nabazaho ngo basike bati no Paulo turamuzi Yesu turamuzi mwe muri bande puta bavuze izina rya Yesu. Sukuvuga Yesu avuze ngo abasemera ngo mwami abo so bazoraga ubwami bw'Imana. Kujya no kuri ko mu buryo ko mu rugezo go hejuru abantu benshi badatahura. Urashobora kuvuga muga Imana ikumva uri kiragi uri kukomunika ibintu biri empty. Amen. Dankano hiriya muri we yavuze kare niho nakuntumviriza igene Imana igeze kumutwara mu ijuru imwereka kati irimwo abakozi b'Imana bakoreshejwe n'Imana ibiteye ubwo. Mwekabona abantu ubundi bari ku rugezo rumwe bari bafise imihamagaro presque imwe mugabona bamwe bari muri miliye novuga canke ahantu habi paraporo y'abandi. Nukumarika ngo haramubwira ati barya bari hariya haciriritse barya n'abantu barakoze kandi vy'ukuri isi irabemera mugabo inyuma bari bafise ama motivation mabi. Ati nabantu bibajije yuko ivyo bariko barakora uravyugura umuntu arazi hano muri Imana aduhaye capacity yuko ikintu cyose ukeneye gushikako wishikako. Nimba uvuze ati je nkeneye ndushe amafaranga na karero Bill Gates woshobora kubishikako bitavuye kuko Imana yabishatse kubera ko Imana aduhaye amahitamo yaraduhaye ubushobozi bwo guhitamo. Urashobora hari ingamba woshobora kuyifatira ivyo bintu kabishikako mugabo eske nivyo Imana yashaka. Urashobora kwifuza ishengero iri wo rironka nga kubera iki ishengero rishaka. Umaraka cyambwiye ati barya hari amanota batigeze bahabwa bitewe n'ibikorwa bakoze bari bafite indi mitima yindi. Amen. Yaba mushire imitima ku kumenya uburyo bwo gutahura kuko mbahaye inyigisho nziza ntimukave mu bwizigirwa bwa. For I'm giving you good guidance. Don't turn away from my instructions. Ibicanye n'umuco w'ishaka cyawe uhagaze mu kubahiriza les instructions. Cyo gituma Imana Samari yabwiye Sawuli amubwira ati ega Imana ishaka ibimazi pourtant turazi ko ibimazi birafise insiguri komeye mu bijanye n'ivy'imhemu. Mugabo baravuze ati sinkeneye ibimazi nkeneye iki nkeneye kumvira. Mbega kumvira ntibiruta gutanga ibimazi. Instructions. Washobora gutanga ibimazi vyishane gose mugabo ivyo birashobora kutagira agaciro iyo utariko urumviriza ingingo ijuru rigushira imbere kugira ngo witonde. Siri ko muri ko muranyumva
rafa pasi n'ababwiye ntugahe igikumbiro shacho none unarubura kigongwe hari umuntu iryo jambo aryumva karifata ibisanzwe mugabo nimba nk'iryo jambo utaryitondeye urashobora gutakaza vyinshi ukoze hano muri nose ugapfurusha utari gufurusha. Next verse. Ntimukave mu ibwirizwa ryanje kuko nanje nabereye data umwana nyamwana. Kuko nanje nabereye data umwana nyamwana. Mbwira umuntu hari wandi wawe ati vyukuri uri umwana nyamwana kuri so. Uri umwana nyamwana kuri so. Avuze kuko nanje I too was once my father's son, tenderly loved as my mother's only child. Listen, I don't nigeze kubwira ubushize. We can't fake in the realm of the spirit. Ntidushobora gutanga ruswa mu isi y'imwemu. Ntibikunda. Nibikogwa mu ibanga isi y'imwemu irabihishura. Siko muri kumumvisha niko ndavuga. Mwitondere ubusore bwanyu, mwitondere ubukumi bwanyu. Kuko nigihe cyo gupimwa ko muri abantu bashitse Imana ishobora kwizigira mu kuba imbere urunganwe rwabo. Siriko muri ko muranyumva. Acavuga ikindi kintu kuko nati nabereye data umwana nyamwana nabungabungwa ndi nk'ikinege ntiyari kinege ariko avuga ati nabungabungwa nkaho womengo ndi kinege mu maso ya mama. Kubera iki? Kubera iki? Petero yarakunda cyane Yesu ariko Yesu yakunda cyane Yohana. Hari uburyo bwo gukundwa n'uburyo bwo gukunda. Ni vyiza benshi barigeje gukunda Imana mugabo gute gukunda Imana ikime gukundwa nayo n'ikindi. Kandi igikomeye gukunda Imana burya mu rugezo rw'abantu bakuze igikomeye no gukundwa n'Imana. Kuko Imana yafashe ingingo yo kugukunda. Murakoze kuyihinyisha. Haleluya. Imana afashe ingingo yo kugukunda. Hariho ibikora idakorera abandi. Ivyo sije ndabivuga ni Bibiliya irabivuga. Nico kimwe n'umwana kunzwe mu rugo. Uje gikomeza gukunda umuvyeyi n'ukugena umuvyeyi agukunda. Kuko nimba unkunda hariho procedure zisanzwe zihari. Mbwa nimba ndagukunda ndashobora kugukura hariya. Nico Yakobo yakoze. Yakobo yafashe wakunda amukura hariya kuri nimero 11 amuzana kuri nimero ya mbere. Ivyo byaramuzigamye umuco we ntibigeze n'umusinuma ugabanuka no mugasho bivuga ngo bamutora kuba umurongozi. Yageze ahantu aho raba kino kintu imbere hari ikintu abantu batazi. Usomeye neza Bibiliya Yakobo amaze gusoneshereza Yosefu umutamana w'amabara indwi igaruka isigura perfection. Nivuga muri majambo yamuhaye urazi umuvyeyi ashobora kuguha muyumvirize ashobora kwavariza igicaniro cyawe. That's number 1. Ashobora kugira couverture. Number 2 ica gatatu umuvyeyi ashobora gufata experience y'ivyo bikorana mu kintu cyitwa umutamana akabiguha aho byakeneye kurindura aho yaciye mugabo ukaba traité n'isi y'imwemu uko we basanzwe bamutreta. Nico gituma mu Bisirayeli ntibari bakeneye kumenya umwana bari bakeneye kumenya se ninde. Siko bikuvuga ndavuga. Siko bikuvuga ndavuga. Mwari muzi ko izindi ntumwa zindi harimo na Petero yakunda Yesu yarahamwe mugabo Yohana higeze hamwe. Yohana no mu gihe cihamwe agiwiwe ivyamubaye ko niyo musi nibitangaza bikivuga. Bamutaye mu ngunguru y'amavuta ntiyigeze asha mugabo Petero baramukereye arakererego. Bavuga gute? Arakererego birakunda nyene kakerego. Abandi bose bapfuye ari kubera ko babahamye sauf umwe gusa Yesu yakunda uyo nawe yapfuye n'ugwiwe. Niba twandika evangile ya nyuma ya Kristo Yesu ariza gutunganya no kuzuza ukuri kose kwa Bibiliya. Bibiliya itagira ivyahisuwe Yohana ni igitabo kituzuye. Twavyandikwe nande? Numwe Yesu yakunda apana uwakunda Yesu.
muko mufisha naravuga amaze kumusoneseza uwo mutamana iryo joro ikurikira kumbure cyangwa iryo joro niyo yaciye abona irya nzozi ntiyapfuye kurota zirya nzozi uyu mutamana utaraza kuri we babandi bari kumushoni ko ndavuga amaze nk'uwo murongo gatoya amaze kumusoneshereza umutamana niyo yaciye arota inzozi kandi ubundi ugiye kuraba inzozi siza abajene bahabwa amayerekwa ariko yahawe umugabane mu batama yahawe umugabane mu bisekuruza byamwitangiye imbere ari nacyo cyagiye gutuma abana biwe baharugwa mu bana ba Yakobo kandi ubundi atari bamukomokako ntabyo mwumvise ibintu ariko ndavuga haleluya icyo gituma ariko aramubwira ngo nafashwe nabungwabungwa nk'ikinege Yakobo Isirayeli yafyinisha Yosefu kuruta abana biwe bose kuko yamuvyashaje amubariza umwambaro muremure w'amaboko. Next verse. Bene se babona yuko amukunda kumubarutisha bose baramwanga ntibaba bakimubarira neza atari kugira iki atari kumuhirika. Next verse. Yosefu arota inzozi. Hagati y'inzozi za Yosefu n'umwambaro yashoneshejwe nase n'igiki cyatanguye. Hatanguye umwambaro cyangwa hatanguye inzozi? Umwambaro niwo wahamagaye inzozi. Wambaye umwambaro uyuwe. Umwanya wagiye. Amen. Reka basige muri suspense ngaza tubandanya edition yindi. Mugabo iki ni kintu gikomeye cyane gose. Ubundi umujene nga hano yaronse imigabane ibiri. Yaronse umugabane w'abakiri bato aronka n'umugabane w'abatama. Bitewe niki? Bitewe n'ukungene se yamukunda pana kubera ukungene yakunda se. Muriko muriga abagifise abavyeyi genda murondere gutoneshwa bizobugurira imiryango amashure watazoshobora kukugururira. Siriko muriko murumvisha ndiko ndavuga muri kino kibanza none bashaka guhumanya uburiri bwaso wowe nyene ubwawe uricira urubanza. Hari ikintu batubwiye wige the good judgment utozwe ibijanye no kumenya imanza zikwiriye. That's it. Ikicu ubwenge bukora. Ikicu kikugira uravyumva. Nico kikwicarika hagati y'abakuruta. Listen, umwana nyakuri wiriyereko ubuntu bwose bumdiko buzomukorera. Deje n'umwanya umuntu avuze ngati mugabo no kuraba uwo nyene ubwiwe aje wenyene aje kuvamo. Haleluya. Reka ndangize kuri kino kintu. Hari ibintu mu buzima nasengeye cyane. That's my own experience. Nasengeye cyane mu bijanye n'umurimo. Nasengeye cyane mu bijanye n'igikogwa. Nasengeye cyane mu bijanye n'umuhamagaro. Ariko amasengesho nasenze ntigeze abima. Mugabica Imana yankoreye umunsi umwe yampaye kumenya inama ikwiriye. C'urubanza rukwiriye. Mpura n'umuntu Imana gishira abantu batandukanye mu nzira zanje. Uyo muntu ukuboko kwiwe kunyinjiza aho ugusenga kwanje kutanyinjije kubera ko nubwo ndiko ndasenga hariho ivy'Imana yatanze kandi Imana yahaye responsibility abo yabihaye kubiha abo bagomvye. Siriko muri kumwe mushene ko ndavuga nivuga ngo muyani majambo nubwo nusenga iki sengesho za kunkorera no kunyugura amaso no kubona aho ugo rufunguzo ruri no kugenda nkasaba uwo muntu. Hari akantu kamwe mwemera akoze ukanyibutsa hari mu bijanye ndangije kuri kano kanuro abafisa amatwi ya mwemera bumvice niko ndavuga n'ubuntu bakina mugabo kandi ama principe urazi burya ibihugu vyo muri Azi vya Afrika ama principe spirituel bari trop spirituel. Ninacho gituma bidevelopa cyane biteye ubwoba. Kubera iki? Kubera ko gushika n'uyu munsi baratahura ukungene ro spirituel iri hejuru ya ro materiel cyangwa ya ro physique. Uwo muntu kugira ashobora kuduga yateza kugwana no mu metre wiwe akamwaka agatasi k'amazi yari afise adasesetse. Dufate ko bafise udutasi tw'ivyaye cyangwa tw'amazi ni babiri. Aramubwira ati kugira uduge
nuko ukanyaka ntaseseke kandi nawe iwawe ntaseseke. Niko komnyene uza kuronka iyo promotion. Hamwe mutipe yari afise bimwe by'abajene nyene abayumva umenga ashoboye vyose, I can do it all. Urumva jewe jenyene atawundi muntu nkoseko. Igihe cyose bagwanye ya mazi yaramusuka akambwira ati nibikunda gasaka kavoma yangu muga kukanyuma sinikwene yumvirije wana ari kumva kina amafilime agaca yibuka ivyo bamubwiye kera. Bashambwira ati si vyose umuntu aronka kubera karinze kugwana, hari ibyo umuntu aronka bikomeye kubera iki? Kubera amahoro. Hari ibyo uronka kubera inzira iri pacifique. Ati rero cabugufi gutyo yene ko yamubwiye cabugufi usabe kuneza urabe kataguha ico keneye. Ataragenda umva yari yagwa inshuro nyinshi kandi yasigana inshuro ya nyuma. Mugatse aramubwira ati ndagusabye nubwo nuhandagira gute sinogushobora sinoshaka kwaka kadasesetse mugabo ngiri ikigongwe umako gatasi uzobukoze. Acara kamuha nawe amuhagwiwe. Yaratsinze ikizami cyangwa ntaco yaratsinze? That's it. Impa ngira imbabazi umwe nawe murate ivyo yashitse ko naje no bishikako bashaka kutabishikako kandi ukavunika. Hama kandi wowe nyene ubwawe uri kurima imbuto ya roberiyo muri wewe. Ico uzoba uri nico nabawe bazoba. Urazi mu bintu nabonye iyo umaze kuba umuvyeyi bikomeye cyane. Imana yadushoboye, abavyeyi bari ngaba barabizi. Imana yaduhaye abana yaradushoboye kuko inkomezi zacu zose n'intege zacu zose Imana yazugaraniye mu bana. Igifatiye ku mwana nujya mu terrorist yemeye gutanga ubuzima bwiwe bamwumvishe kuri telefone ijwi ry'umwana avuga ati papa, acavuga ati mbwira ico mushaka ndakibaha. Sura kandi umpe imigani agene twari turi amubwira ngo follow my command and you will live. Ni wakurikira ivyo ndakutoza you will live. Uzoba nifa ubuzima bwawe buri mukumvira. That's it. Ni vyinshi Imana izogenda ibabwira, ni vyinshi Imana izogenda uravyumva ibaganiriza. Ikintu cambere gikenewe mu buzima bwawe so gusenga cyane. Nubwo gusenga navyo nyene bikenewe mugabo ugusenga kuzi nyuma ubwambe na mbere y'umutima wo kumvira. That's it. Nivyo umwana yumvira aruta umwana asenga cyane. Umwana yumvira aruta umwana yitanga cyane. Hari umuntu ashobora kuba yitanga cyane mugabo atumvira. Kumvira biza imbere y'ibindi bintu byose. Nimba ukene kugarda umuco w'icakaci wawe, developa obeisance muri wewe. Dusenga Imana. Turagushimiye Imana yacu kwizegwa ubwira kandi umunsi mwiza wundi wongeye kuduha muri kino gikorane cy'ugwaruka cyateguwe no gwaruka. Turagushimiye Imana yacu kwizegwa ko hari amabanga dasanzwe uriko mu Imana uravugana natwe mu bijanye n'uburyo bwacu bwo kuba, mu bijanye n'uburyo bwacu bwo gushitsa icyo ugomba hejuru ubuzima bwacu, mu buryo bwacu Mana yanje yo kwizegwa bwo kwamana nge turinda icyo wabikije ubuzima bwacu. Umunsi muzotubaza uko twagikoresheje, umunsi muzotubaza ukungene twavyitwayemo, umunsi umwe uzotubaza ukungene Mana yacu yo kwizegwa twabibayemo. Senge abana bawe Mwami Imana yanje uganeze baho umutima mu izina rya by'ubushobozi wo kumvira igihe cyose bariko baratozwa. Nico mbasabira mu izina rya Yesu Kristo, baho umutima mwe Imana yanje uganeza wo kurindana ishaka umwete Mana icyo baha mu izina rya Yesu Kristo. Bahe stability, bahe character Mwami Imana yanje uganeza, bahe discipline, bahe gitanda cyo bahanga Mwami Imana kwamana ntadubazi neza impamvu bakora ikintu n'impamvu batagikora. Bahe mu izina ryawe ry'ubushobozi Mwami Imana kurindana ifuhe mu izina ryawe ry'ubushobozi. Bijambo ryera ngo nzomuha inyenyeri yo mu gaturuturu.
give him a morning star. Mana yanje kwizegwa twarahawe izo nyenyeri. Izo nyenyeri ziri mu buzima bwacu, ariko uburyo zakira abo mu rungano rwacu ni ikibazo gikomeye cyane gose. Uburyo zibera ubutabazi abo mu runganwe ni ikintu kidasanzwe. Twumvise Dawidi yazigamye, Dawidi yarinze, Dawidi yasubiza inyuma uburake bwawe. Uravuga ngo I will not destroy, sinzoba homya kubera isezerano nasezeraniye Dawidi. Iryo sengesho ryanje yuko benshi bazogirirwa neza kubera isezerano wasezeranye natwe mu gihe cyacu n'izina rya Yesu Kristo. Mana yacu kwizegwa uzohezagira kino gihugu kubera isezerano wasezeranye natwe. Nubwo hoza aboza bakora ivyo udashima, ivyo utagomba, ariko wibuke icyo twabaye. Uvuge ngo nibuke isezerano nasezeranye n'abasavyi banje n'abasavikazi banje. Icyo nicyo turiko turaharanira, icyo nicyo turiko turagwanira. Si vyacu, si bigarukira kuri twebwe. Mwami Imana n'amastanda y'abazoza inyuma yacu bazokwirikiza, bazogenda buri gihe cyose bitondera mu buzima bwawe. Uzobukoze ubagirire neza, ubagirire neza. Buri muntu wese agene yumva icyo muhemu ariko aravugana nabo. Uzobukoze maze mu Imana yandwa neza bagende banibagwera ibishinga nta n'izina ry'ubushobozi, batanga ubuzima, babera ivyizigiro, bategera ivyizigiro. Man, baba ijwi ry'abatagira ijwi, nasane cyane bizegwa nawe. Uzobukoze, turagushimiye kandi ukomeye amashi menshi mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana ibahezagire.